gawo usanga arimwo ariko arakovya irakubona numve yewe gaye ndakubeshera iki turasubiye kubaha kaze inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro byacu gaha kumbonesha kure yacu ya YouTube akaba ariyo mbonesha kure yo nyene Rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi aho umugwi wabamenyesha amakuru bacu baherereye hirya nino mu karere k'ibiyaga binini babatohoreza amakuru bakayaturungikira hama tukabashitsa ko ameze neza cane. Eka nsubire kubakengurukira inshuti banywanyi mwumviriza ibiganiro byacu muherereye mu karere k'ibiyaga binini abari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo turabahaye yambo mwese. Eka dusubire kuremesha bari muri Nord Kivu namwe tubabwire ngo turi kumwe namwe mu bibazo bitandukanye mufise. Eka n'abari mu bihugu bibanyi bitandukanye nk'igihugu ca Tanzania, igihugu cibanyi c'u Rwanda, abari hirya nino ku migabane itandukanye, namwe turabahaye kaze mwese kwigenekerezo rya 31 Rusama umwaka wa 2022. Harasigaye igihe gitoyi cane kugira habeho kwibuka umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ni mu nyuma zuko hari amakuru ahejeje iminsi aja hanze ajanye n'ivy'urupfu rwiwe. Haraheze imyaka ijya gushika kuri 2 asandavye. Ni mu nyuma zuko yarahejeje gushirako umuperezida w'umusubirira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari we nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko hakavugwa igipfungu gikomeye cane mu rupfu rwiwe. Haravuzwe uruhara rwa Marshal Guillaume Bunyoni. Kuri ubu noneho haragezwe ko nandi makuru akomeye cane ajanye nuko na nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nawe wenyene yoba afise uruhara rukomeye cane mu urwo rupfu rwiwe. Ibintu bikaba vyakomeye cane, ariko abamenyesha amakuru bacu bahejeje kuturondera amakuru hama baca bashika ku makuru y'amajambo yivugiwe na Bunyoni ubwiwe avuga kubijanye n'urupfu rwa nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Eka no ku ruhara avugwa ko muri urwo rupfu nyene ni mu nyuma zuko kuri ubu bishushe cyane ku rukundo hagati ya Darirene Bunyoni eka na Keri Nkurunziza asigwa n'umuhise nyene icubahiro Petero Nkurunziza nyene. Ivyo vyaravuzwe ko kenshi cyane mu nyuma zuko Denise Bucumi Nkurunziza atifuzaga ko ivyo vyaca bishika, ariko bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bakavuga ko kugira Keri Nkurunziza acagirwa intwaza nga bikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari uko arongora uyu Darirene Bunyoni. Ariko ivyo navyo kuri ubu vyahejeje kubukundi biruko, kandi mu nyuma zuko mu yandi makuru bivugwa yuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu umuriro uri kwaka kandi imigenderanire n'ayandi makungu imeze nabi. Mu nyuma zuko bivugwa ko hari abasoda b'igihugu cibanyi c'u Rwanda baba ariko barafatirwa muri ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bikavuga ko umuriro ushobora guca waka nyene hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ibintu vyakomeye cane. Eka noneho imbere yuko tubashitsa ko amajambo ya Marshal Guillaume Bunyoni, tubashitse ko amakuru ahejeje kudushikira muri aka kanya. Ni amakuru akomeye cane, ni amakuru y'ikimazi ku barundi bose, na cane cane ugwaruka. Kuri ubu vyari vyitezwe n'abatari bakeyi ivy'amasezerano y'abarondera ubuzi mu bihugu vy'Abarabu canke se muri Arabia Saudite. Kuri ubu rero inkuru nziza nuko yahejeje gushirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene. Ubu guca mu binywabi vyasezerewe. Eka noneho aho twibukanye bimwe mu biri mwayo masezerano. Ayo masezerano kandi akabaje gukuraho inzira zo mu binywa bizatuma abo bakozi bahatakariza ibitari bikeyi. Eka bamwe bakanahasiga agatwe rero bakasinzikarira kuko amategeko atariho yo kubakingira. Ayo masezerano rero hari bimwe azagira ko ikimazi na cane azokugururira amahirwe urwaruka rutari rukeyi mu kubona ubuzi muri ivyo bihugu, na cane urwaruka ruri ku bice 60 vy'abarundi ruzokungukira muri ayo masezerano. Ikindi nuko abakozi bazatumwa ko mu buryo buzwi, eka n'umushahara wabo nyene ukaba uzwi, bakawuronka biciye kuri konte yanditse ku izina ryabo. Mu nyuma abazoba bagize amahirwe yo kuronka akazi bobo bakazokarishirizwa ubwenge imbere yo kugenda biva
bivanye n'akazi bagiye gukora n'ibindi nk'uko twari twabibabwiye ku igenekerezo rya 21 Ndamukiza uwo mwaka. Inama nshingamateka yari yakoranye yiga integuro y'itegeko rigenga amasezerano ajanye no guhana akazi n'abakozi n'integuro y'itegeko rigenga amasezerano ajanye no guhanahana abakozi hagati y'igihugu c'u Burundi n'ica Arabia Saudite. Iyo nteguro y'ibwirizwa imaze kwemezwa n'inama nshingamateka kana nkinguzamateka yaremejwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyuma z'uko ashira ku mukono ku 18 Rusama uyu mwaka. Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro yari yateye igikumu kuri ayo masezerano muri Gitugutu umwaka w'2021 aho yari yishikiye Riyadh ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite nk'uko vyashikirijwe n'uwo mushikiranganji nyene. Kurondera ubuzi mu karere canke kw'isi birafise ikimazi kinini, hoba mu bihugu abakozi bavamwo canke se mu bihugu bajamwo. Nico gituma hakenewe amategeko canke ingingo zigenga mwene abo bakozi kugira ngo zibakingire impanuka izi na ziriya. Ku Barundi bari bafise indoto zo gushika i Dubai eka no mu bindi bisagara bitandukanye vya Arabia Saudite, kuri ubu ibintu vyorohejwe. Eka noneho kuri ubu dukurikirane amajambo ya Marshal Guillaume Bunyoni aho yatanguye avuga ku ijambo ry'Imana hama akaza guca avanka n'ibijanye n'urupfu rwa Petero Nkurunziza aho yavuze uruhara rwe rwose muri urwo rupfu. Ese yabikoze abishaka. Biratanguza amatohoza ku rupfu rw'uyu mutama nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Eka mutegere hama turagaruka inyuma y'aya majambo yiwe. Mu vyo Imana ikora hariho ivyo idakora kubera ifise abo yabijeje. Imana ntiyikomera amashi, Imana ntiyihimbaza kandi ntiyiririmbira, nico tubereyeho. Ni nayo mpamvu iyo tuyikomeye amashi nayo irashima. Asante sana, asante sana. Ntangure nkengurukire ubugira kandi Imana mushobora vyose, nkengurukire kandi nabo yakoresheje kugira ngo uno munsi dushobore guteranira hano, nabo yakoresheje kugira ngo dushobore kuba dufise ingoro nziza nk'iyi dushimagizamwo Imana. Birakwiye kandi birabereye yuko abana b'abantu dushingira intahe Imana, dushingira intahe Imana harimwo no kubaha, tukubahiriza aho tuyihimbariza hameze neza. Hari igihugu nagiyemwo bambwira ngo nibabona inzu nziza ya mbere ngo izoba ari banki, ngo inzu nziza ya kabiri ngo rizoba ari shengero, ngo hari ibintu bibiri ngo abantu bubaha ngo kandi batinya, ngo hano mu isi barubaha amafaranga gose, ngo uzosanga inzu nziza ya mbere ari banki, ari microfinance barayishariza kugira abantu bose bayijemo, ngo inzu nziza igira kabiri nayo usanga ari ingoro y'Imana. Kandi koko abantu baragerageza uko babashoboye. None rero mpagaze hano mu cubahiro c'Imana kandi ndayishima ko yanshoboje guhagarara ngaha niteka rihambaye. Nkaba mfise amajambo abiri ndi buvuge. Ijambo rya mbere nirimvuye ku mutima, ariko irya kabiri nirivuye ku mutima w'Imana, kuri mpwemu wayo, kuko dufise igikemanyi twaje gushikiriza kivuye ku Mana kandi gishikiririjwe hano, ariko si caba hano gusa, nico n'abandi bazogira amahirwe yo gushobora kumva Nyagaseke. Ku bwanje rero ndazi yuko mperuka gusangira ijambo ry'Imana namwe haracigiye kitari gito, haracigiye kitari gito, kandi igihe naheruka ntitwara ahantu heza nkaha, n'ahandi hari heza, mugaha naho hararengeje cyane gusuma. Imana ihabwe icubahiro. Rero kubw'ijambo ry'Uhoraho yashize ku mutima, kandi kubw'amateka y'igikorwa nk'iki
ndazi ko musanzwe munzi kandi muntahura, mugabo reka dusubire tumenyane gatoyi kubw'iki gikorwa. Ku mazina nitwa Alain Guillaume Bunyoni, nkaba ndi ntwazangabo mu Nyamiramabi z'u Burundi. Novuga ati niyo mpano ya mbere Imana yampaye yo gushobora kuba umwe mu bitangira abandi mu nzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi. Nkaba mfise urupete rwa general mu gisoda canke commissaire de police general mu gipolisi. Nkaba kandi Imana yaranteye iteka ryo kuba ndi umushikiranganje wa leta wa mbere wa leta y'u Burundi. Hanyuma nkaba ndi umupapa nubatse, mfise umutambukanyi umwe nkuko bibereye abana b'Imana. Nkaba Imana yarampezagije abana 6. Nkaba rero naje mperekejwe nabo mu rugo nabo ku kazi. Reka rero banze nsabe umwamikazi wanje avyaguruke abapepeye. Arakoze, Imana imuhezagire. Novuga ati nasidukanye niyonka kuko nazananye n'urubavu rwanje. Abandi nabo basigaye ku yandi mapozisiyo hirya no hino kuraba ko vyifashe neza. Hanyuma nkaba nagendanye kandi nabo dusangiye imirimo basanzwe bayimfasha, kuva ku muyobozi mwishikira, icegera ciwe, abahanuzi bakuru, abahanuzi. Reka ndabasabe muri rusangi bavyaguruke nabo baramutse ishengero. Murakoze cyane. Nkaba rero ijambo rya mbere ntanguye gukenguruka kuko novuga nti ishengero ry'Urutare mu Burundi niryo ryampaye novuga turwete rw'ubumisiyonari kuko niho nabatirijwe. Niho nabatirijwe, niho natsimbatariye. Hanyuma ndahava ndagenda gukora ibikorwa bitandukanye kandi Imana ibahezagire kuko inyuma yaho nabonye imigisha, mbona imihezagiro. Ntera nje imbere mu bijanye n'ubutumwa, ntera nje imbere kandi mu bijanye n'ibikorwa. Nkaba nagiye kuhabatirizwa ndangije igice ca mbere c'inyigisho z'Imana za teoloji mu gisata c'ijambo ry'Imana ca Bibiliya. Hanyuma bintera n'intege zo kubandanya gushika naho nongera ndagira n'igice ca kabiri. Mava hambavu novuga ati yimpamya bushobozi nakoreye mu buryo budasanzwe. Novuga ati mu buryo budasanzwe kuko duhora tubona abandi baca ama lisansi n'amadoktora mu myaka 5, 6, abenshi 7. Mugaje impamya bushobozi Imana yambanjije ubwa mbere nayikoreye imyaka 10. Muri ngaha hari abo twari kumwe nabo nyene barayironse. Imyaka 10 turi mu bidukikije, turi ku rugamba rw'Imana niko tworwita, impamya bushobozi y'ibijanye no kwivuna abansi n'umutekano. Sinzi ama kaminuza n'amakademi ngene boyita, mugabe iyo niyo ya mbere natanguye kuronka. Ya kabiri rero natanguye kuronka niyo nasubiye kuronka ni ijanye n'ibikorwa vy'Imana, diplôme supérieur mu bijanye na étude biblique. Hanyuma rero nkaba nshima gose kuko ni ibintu vyanyubatse n'ivyigwa nagiye ndonka hirya no hino biranyubaka. Ndabakengurukiye cyane gose rero. Kuri no musi mwiza rero ufise ubutumwa bwiza bw'Imana. Ubutumwa bwiza bw'Imana nimba ndi hano ndiko ndabuvuga, sindi umwungere w'urushengero uru kandi sinzi hari amatitre menshi mu bijanye n'abarongora amashengero, nta rimwe mfise muri izo. Mugabo ndi umukozi w'Imana nkamwe kuko twese turabakozi b'Imana, nico twahamagariwe. Igihe umwana w'Imana Yesu Kristo yaduga mu ijuru
yaratumye abatumwa biwe ati hambavu y'amahoro ndabasigaranye ndabahaye n'igikorwa cyo kwigisha ubutumwa bw'Imana isi yose, cyo kwigisha mugasengera abantu, mugasengera abagwayi n'ibindi. Bajya batumwa yatumwe zijya ntumwa, no kuvuga ko zadushikirije ubwo butumwa ni hakurya abantu bahana role, natwe twarakiriye iyo ntahe kugira ngo twese umwe wese ahaherereye ashobore gushikiriza iyo ntahe. Ni impamvu ya mbere ndingaye. Impamvu ya kabiri nuko koko mwe mu Imana yarantumye yarandongoye ti genda koko uve mu gacerere, ijambo ryanje iri niri nzoba nagushize ku mutima uzurishikiriza ihanga ryanje ry'abarundi, kuko ndabakunda abarundi banshize imbere. Niba banshize imbere nanje ndakeneye kubiyereka mu bisata byose. Biraduha icyizere kuko jewe ncaruka twari tuzi ibisata bibiri by'abavuga ubutumwa bw'Imana. Hariho igisata cy'abapatiri n'abasenyeri, bari abantu bize baminuje, bari bafise ubumenyi, twovuga ubumenyi bwo ku isi n'ubu baba babumetiriza kuko usanga barize ibintu bihambaye. Igisata cya kabiri cyari cy'abandi bakozi b'Imana bigisha ubutumwa bw'Imana cyane cyane mu mashengero y'aba Protestanti, wasanga ahagurutswa na mpwemu ko ari kose, agira umwaka wa mbere atawugira, agira uw'icumi atawugira, aba umurovyi abo umunyamyuga yarahaguruka akavuga ubutumwa n'ikoti gatota, nitumenye icyo ari cyo, nitumenye koko mpwemu w'Imana yamuhagurukije. Ariko hari iyindi kategori, hari ikindi gisata kitagaragara, kuko Imana niyitanga ivyicaro byo muri iyi si ikahezagira abantu. Yarahezagiye abakuru n'abato, mugabo mu bakuru mu bari hejuru kenshi bamwe bagaragara no mu misa ari uko hari imisi mikuru ihambaye. Tugiye ku munsi mukuru wa Rwagasore kuri protokole, programme ya protokole hatangura imisa. Tugiye ku munsi mukuru wiki hatangura imisa. Abategetsi tukababona iyo misa ntibayisiba kuko ni protokolaire. Mugabe izindi misa zitari zifise protokole y'Imana ntibagaragara. Nkundi ndabivugire hano, ariko no munsi dushima Imana kubona abari hejuru abato n'abahambaye bose bashimagiza Imana. Tutarandiriye rero dufise ijambo ry'Imana, tubanze twisunge ibyanditswe vyeranda vyayo, tuzingurure Bibiliya zacu mu gitabo cy'umuvugishwa w'Imana Yeremiya. Yego, ni mu gice cyaco cya gatanu cha 18 kuva ku murongo wa gatanu turashika ku murongo wa 11. Umutwe w'amajambo uratubwira ngo Yeremiya yigishwa n'ivy'umubumvyi. Murongo wa gatanu ngo maze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, yemwe ab'inzu y'Isirayeli, mbega jewe sinoshobora kubagira nk'uyu mubumvyi? Kuhoraho abaza, ni kuhoraho abaza. Raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumvyi, niko namwe muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu y'Isirayeli. Igihe kimwe novuga kuvy'ihanga no kuvy'ubwami, kuvyo kuzorirandura no kuvyo kurizorisangangura no kuzorihonya. Maze iryo hanga navuze ko ryohindukira rikareka ibibi vyaryo, nanje nzokwigarura ndeka ibibi nari namaramaje kuzobakorera. Ikindi gihe novuga kuvy'ihanga no kuvy'ubwami, kuvyo kuzoryubaka no kuzoriteragira, maze ryakora ibibi mu nyonga zanje, ntiryumvire ijwi ryanje, nuko nanje nzogarwa ndeka ibyiza nari namaramaje kuzobagirira neza. Nuko rero ubarire abagabo b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu, utuku ni kuhora hagize. Ehe,
mbagereye ikibi, ngiriye imigabo y'ivyo bazongirira, enda nimugaruke umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, mutunganye inzira zanyu n'ingeso zanyu. Amen. Imana ibahezagire. Yeremiya ni intumwa y'Imana, kandi iki gitabo ahanini cyanditswe nawe tugiye muri vya kahise k'ijambo ry'Imana, naho hari abandi nk'abanditsi bamwe bamwe canke abanyamabanga bagiye baracandikurura. Biravugwa ko coba canditswe nko mu kinjana ca 5 imbere yuko Yesu Kristo avuka, mu mwaka ushira w'500 kiragaragaza neza yuko muri ico gihe Yeremiya yari umwe mu bakomoka mu muryango w'Ababenyamini, no mu ntara y'Ababenyamini, les Benjamin, kuko uko bari baje bavuye mu mahano yo muri Egiputa baza mu gihugu c'isezerano, barashitse baragabangana imigabane, umuryango umwe wose w'Abisirayeli nkuko ari 12 uraronka umuce wawo, uraronka nahuba. Yeremiya rero yakomoka muri umuryango w'Abenyamini. Imana imuhagurutsa mu gihe cyayo no mu gihe ciwe kugira ngo ashobore kugenda kuburira abami b'i Buyuda n'abami b'Isirayeli, uko bari barinjiye. Ubuyuda bwakunda kuba bufise umwami wabwo, Isirayeli ikagira umwami wabwo, hakaba n'umugwa mukuru wa Isirayeli Yerusalemu, niho haba hari nuvuga ni capitale politique. Hanyuma ibuyuda nabo bakagira umwami wabo. Imana iramuhagurutsa iti genda uburire abami n'abanje n'ihanga ryanje b'i Buyuda n'Isirayeli bagaruke mu nzira nziza. Niryo jambo yahagurukanye aho yarari hose ku ngoma y'umwami Yosiya, niho yahaguruka atangura kuburira ihanga ry'Imana, arariburira kuburira ihanga ry'Imana. Imana idusezeranira vyiza, tukaza tukabishikamo, tubishitsemwo novuga ngo sinzi ko novuga ngo turabihaga canke tukabihimba, ariko aragera igihe tukibagira, tukaniyibagira yuko Imana yadukoreye vyiza, yadushize mu bintu vyiza, dukeneye kwikebuka. Kuko Imana isezerana nuko ibana natwe, niko n'umugwanizi Satani nawe akenda ku ruhande akaza nawe kugira ngo aburizemwo ishiswa ry'isezerano ry'Imana, yongera dukebanura dukure ku Mana atujana handi. Iyo rero abantu bari mu munezero kenshi, bari mu vyishimo kenshi, haza kwibagira aho umuntu yavuye, haza kwibagira ahagamije. Kuko abarundi bakunda kuvuga ngo kwizisemu ngo yibagira icamwirukana. Dufise umugwanizi inyuma yacu aturwanya, atwiruka kw'ijoro n'umurango, atagahengwe na gatoya duhereza kugira ngo duhushe inzira y'Imana. Duhushe inzira y'Imana duhave tugwe mu kibi, ico Imana yari yadusezeraniye ntigishike. Iyo rero Imana imaze gukora ibitangaza vyayo, ikabikorera abantu bayo, ikabikorera Abisirayeli nkuko yari yabibakoreye, ikabikorera abarundi twebwe nkuko yabidukoreye, iraheza ikaduha n'imigisha, ikaduha iminezero, ikaduha kugubwa neza. Tumaze kugubwa neza rero niho umurwaniza acatangura kuza gukabakaba mu gutwi, akabakaba mu mutima w'umwe wese, akaza kumuyovya. Ni Imana yagiye ihagurutsa ku mwanya wayo abahanuzi n'abavugishwa bayo kugira ngo baze bibutse ihanga ryayo na ntaryo, kugira ngo ntibave bibagira ngo bagwe mu mitego y'umurwanizi. Nayo mpamvu yahereje Yeremiya iyerekwa riciye ku mubumvyi, ngo uwo mubumvyi yari karabumba ngo afise ibumba mu ntoke. Turavye imbere yawo mu kuva ku murongo wa mbere, ngo ibumba araribumba, ngo maze icyo abumvye abona ntikimeze nk'icyo yipfuza kubumba, ngo aca arasubira arishwanyaguye asubira abumba ikindi kintu. Imana igacitubwira iti mbega mweho abana b'abantu, nimubona ko mumeze nk'uko iryo bumba rimeze mu minwe y'umubumvyi, niko namwe mumeze mu kuboko kwanje. Noshaka
nobabumburura gushasha, noshaka nobahindukiriza muri iyi nzira canke mu yindi, kuko muri mu maboko yanje kurya ibumba riri mu maboko y'umubumvyi. Bene data, nimba koko turi bumba mu minwe y'Imana, Imana koko niyo yatubumvye kandi ni nayo igenga ubuzima bwacu n'intambuko zacu mu gihe tuyumviye. None turibuka, mbega iyo twicaye muhira, mbega iyo turi mu biro, mbega iyo turi nkaha nyene duhagaze uno munsi mu ngoro y'Imana, yuko koko turi rya bumba Imana ishobora kubumburura uko igomvye. Ariko yo igatandukana n'uwo mubumvyi w'umwana w'umuntu, ikatubwira iti hamwe novuga ku vy'ubwami, nkavuga ku vy'ihanga, nkavuga ku vyo kurirandura, nkavuga ku vyo kurihonya, nkavuga ku vyo kuri heraheza, ati mugabe iryo hanga rikigarura, rigakora ivyo nshaka, rigakora ivyo nipfuza, rikaja mu bugombe bwanje, noheza ivyo vyose nari namaramaje kuzobagirira nabi nkabihanagura, nkabakorera iciza. Ni nayo mpamvu yitandukanye n'uwo mubumvyi, we yabonye ibumba ritagenze neza, nta condition, nta n'icizere, yaciye asubira kuri bumburura bushasha. Mugabo Imana iravuga ati naho noba nagambiriye ico nkakimaramaza, nkavuga nti iri hanga ryananiranye, iri hanga ntirikinyubaha, iri hanga ntirikigendera mu nzira zanje, ati iti ngiye kurirandura, ngiye kurihonya, mugabe iryo hanga rikihindukiza, rikumva ijwi ry'Imana, rikumva yuko hari ivyizigiro vyo gutabarwa no kugirirwa neza, ngo Imana iraheza ikava kuri zima yari yafashe, igaheza ikagirira neza iryo hanga. Iryo ni ijambo rya mbere. Bene data, mbega mu mikorere yacu twebwe mu gihugu cy'u Burundi twashize Imana imbere, twashize Imana imbere, tuvyandika no mu ibwirizwa shingiro. Ndazi yuko abarundi batari bake badakunze gusoma amateka n'amategeko y'igihugu, ariko ndabahamagarire umwe wese aho yicaye azafata ibwirizwa shingiro ry'igihugu arisoma riheze, azoba kiri ku jambo ry'intangamarara gusa kijya bita preambule, azoca asanga handitswemo ngo abarundi twashize imbere Imana, cyanditswemo. Twagira n'isezerano n'Imana ku rugero rwo hejuru, gushika naho tubishira mu ibwirizwa shingiro ritugenga. Imana nayo burya yaranditse muri registre yayo ati itehera bihanga ryanje, ihanga rinyohera rimbera mu maso yanje, ryanshize imbere, iti nzorigirira neza. Kandi Imana yaratugiriye neza. Tumaze gusezerana n'Imana, haba hageze aho tugaruka tukavuga tuti mbega ko twasezeranye n'Imana, kandi tukavyandika tukavyatura, uno musi hari igikorwa kitagira evaluation, tugeze hehe? Mbega uko tugenda mu ngoro y'Imana tugiye gusenga, niko tuba tujanye wa mutima wo guhamagara iyo Mana, wo kunezerwa no kuba mu vy'Imana, canke hambavu hari igihe tuja gusenga kubera hageze ku musi w'Imana, hari igihe tuja gusenga kubera tumerewe nabi dushaka gutabarwa, hari igihe tuja gusenga kubera dufise ivyizigiro, nanje nari nkeneye akazi, nanje nari nkeneye kuzoheza amashure, nanje nari nkeneye kubaka, nari nkeneye umugore, nari nkeneye umugabo, nanje nari nkeneye umuduga, nanje nari nkeneye iki, Mana ntabara ukimpe. Kandi niwaza gusenga Imana izokiguha kugira ngo izokikwima, ikakigusezeranira izokiguha. Mugabe ivyo vyose Imana iravuga ngo nibiherera ngaha kwisi. Mbega tuza gusenga koko turondera bwa bwami bw'ijuru, turondera bwa buzima budahera, turondera koko kimwe kitazopfa caraheze mu biri ngaha kwisi byose no mu ijuru, kuko nico niyo mpwemu y'Imana, nuko kubana n'Imana, nuko kuzora ubwami bw'ijuru, nuko kuzobona ubuzima budahera, kuko ibindi byose tuzobisaba kandi ko Imana izobiduha. Mugabo turabe mbega ivyo bizodushikana he ku buzima bwo ngaha kuri iyi si bufise intango bukagira n'iherezo, tuzobandaniriza hehe? Tugira iryo suzuma, tugaruke turabe twashize imbere Imana. Mbega ntihari abasigaye baja mu bikorane, bakaja mu misa nka fashion, nkuko umengo ni mode,
ni mode yuko abantu bagenda gusenga, ni mode yuko abantu bavuga Yesu ashimwe, ni mode yuko abantu bavuga iki canke kiriya. Haba namba bene data, ntikabe mode, ntikabe mode, ahubwo kubukuri n'ingendo itugenga nk'abana b'Imana. Twashize imbere Imana, tugashira imbere Imana kandi bituvuye ku mutima. Uno munsi rero umurwanizi ntaze kuducafuza ngo adushire ku ruhande, ngo n'abateokrate, ngo nabagize gutya. Ese Imana yompa abantu bakaba abateokrate nyene, bakaba bafise imitwarire ihagaze ku Mana, kuko n'ubundi Imana nitanga ivyicaro vyo muri iyi si. None yo guha icicaro ugaca ugenda guha raporo uwundi muntu utabanje guha Imana yaguhaye ico cicaro. Abantu barahabwa intebe zo muri iyi si, barahabwa intebe zo muri iki gihugu cy'u Burundi, bakumva yuko umengo ni abantu bahambaye kubera bafise ubwenge bwinshi, impamya bushobozi nyinshi, bazi gucengetera, bazi gushikira abacanke bari ababijejwe, bazi iminyuro. Ariko haba namba urashobora kugira iminyuro, burya hari wahagurutse wewe utaravuka yagize iminyuro kugira ngo ashobore kuba arahuri none musa atarahashika, kubera Imana itabishatse kandi itabimugeneye. Mugabo hari uwundi yahagurutse rimwe canke yari yiyicariye ko ziko, akaja yumva telefone, akaja yumva inkuru iramushikiriye, ati mbega wabimenye ngo haba namba, ngo we bakugize iki niki niki, ngo we vyagenze kuno, gati Imana ishimwe. None ko biruko mwumva dukwiye gukora koko nk'abantu batazi Imana ico yatugiriye, nk'abantu batazi Imana iki dutegekaniriza. Haje ubuhanuzi bwinshi, ubuhanuzi buhambaye, kuva nyakwigendera sogokuru ari ku ngoma arabushikiriza abarundi, twarabwanditse umwanya wose twaba turi mu bikorane. Nabona abantu benshi bafise amakaye n'amakaramu, amagenda manini, amaregistre, amanote-book mato mato, amakaramu y'ubwoko bwose. Karamu zaranditse pe, kandi nirangi ryazo ryaragiye. Mbega twarasubiye kuraba bimwe twandika? Ni bande ni bangahe basubiye kuraba ngo twakoze igikorane mu 2017 ngo ijambo ryavuzwe niri? Mbega ku Imana yarivuze turiko turikorera ko gute? Baza babona n'ibintu bishika byavuzwe mu buhanuzi, bakabona bishika gusa, bagatangura kuvuga ngo ibintu byahindutse, iki kintu cyabaye neza. Niba naduze ikiganza ngo bashimire Imana, bavuga ati Imana, kimwe wavuga, kimwe wadusezeranira, ngiki kirashitse. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Imana irongera ikavuga ngo ikindi gihe novuga kuvy'ubwami no kuvy'ihanga, ngo nkavuga kuvyo kurigirira neza, ngo nkazorigirira neza, ngo nkaryubaka, ngo nkariteragira. Imana igateragira iryo hanga rikagwira, rikimbuka, rikimbukira muri ico gihugu, rikimbukira no mu yandi mahanga. Ngo ariko iryo hanga nijya rarikizose, rikanka kumvira ivyanje, ngo rikanka kugira mu nzira zanje, ngo nikizobuza ko mpindura ivyo nari naramaramaje kuzobagirira neza nkarihana. Imana irahana, kandi ugupfuha kw'Imana kurengeje ugupfuha kw'abana b'abandi. Tuhame twicara tubizi. Turazi rero yuko muri ibi bihe ni bihe by'amashimwe koko, ahantu hose n'amashimwe, kandi abantu barasenga bakishugwa. Nanje ndasenga nkishugwa pe, nukuri natari kiganza nkasaba Imana nkayisenga ikanyishura, nawe ndazi gusenga ikakwishura. Mugabo tumenye naho dusenga ikatwishura, hari umugwanizi inyuma. Muri kwa kutwishura, aho twari kuguma tugenda intambwe yacu irora mu nzira y'Imana, tugasanga turiko turadeviya gatoya, dutera intambwe imbere, iyindi ntambwe tuyitera ku ruhande. Tuze turaraba, kandi ivyo bizogushikira mu kayombekero utanabizi. Tumenye yuko hambavu yuko Imana idusezeranira byiza ikanabishitsa, hari umurwanizi atuyovya, hanyuma hakaza amahano, kuko nayo arabaho. None ntabantu tubona birirwa mu mahano, amahano akomeye. Haba hari impamvu nta kizana. Natwe rero nk'ihanga ryashize imbere Imana, twame dufise kumuzirikanya. Umutima wacu ntusinzire, ngo uruhuke, ngo unezegwe, ngo ushikame, ngo wibagire yuko hari icyo Imana yadukoreye, hari icyo twayisezeraniye, hari icyo natwe tubwirizwa gukora. Imana igasemerera abagabo b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu. Kuvuga ngo abagabo b'i Bujumbura n'ab'i Gitega si kapitale zibiri.
b'i Burundi ngo nimugaruke muve mu vyaha, ngo nimugaruke mu nsenge, ngo nimugaruke muje mu nzira zanyu, ngo muvavanure n'ibibi. Imana iratubwira ngo nituvavanure n'ivyaha. Hari ivyaha vyazitiriye abantu bitanababuza no kuza mu ngoro y'Imana, ariko ico no bamenyesha coco n'ivyaha umuntu abazanye mu ngoro y'Imana, mwe mu Imana yisigarira hajya ku muryango, nukora akaguherekeza ngaha, kandi ubutumwa buzovuga buzotangura gusinzira. Amamikro ashaka be yasira namena amatwi, nikizobuza kusanga agatiro kagutwaye, usubira utahe kwa kundi nyene. Hama mwe mu Imana, kubera Imana idaheba bayo, azobandanyana nawe kugira ngo akurinde Satani nahava agutwara utarihana. Imana ikongereye iminsi mikeyi ukubaho kugira ngo uronke akaryo kukwihana. Imana ikugaburire, ikurinde, igukingire kugira ngo ubone akaryo kukwihana. Ariko abarundi nibo bariko baravugwa ngaha kuri uno musi, sabi Isirayeli barafise isezerano ryabo, barafise n'ingene babigenza. Muga twebwe natwe dufise natwe kwacu twabisezeranye n'Imana. Mbega turiko turabikora? Mbega bene data turiko turabikurikiza? Mbega ishari n'inzigo vyamunza abantu? Mbega urwanko? Mbega ubusambanyi? Mbega ubusuma? Mbega ubwicanyi biza kononera ihanga ry'abarundi? Nivyo vyose bibi abarundi bashobora gusesera ku ruho rw'amazi, bakarenza ku ruho rw'amazi, turiko turabivamwo, turiko turatera intambwe. Turakeneye kwisuzuma, kandi turakeneye kugira mu nzira z'Imana, atabubeshi, ataburyarya, tukemera Imana tukayisenga mu mpwemu no mu kuri. Umunsi umwe sinzabona ariko ndabwira ijambo ry'Imana, ndababwira ati hari abasenga Imana mu bundi buryo bakayisenga mu biharuro, ntibayisenge mu mpwemu no mu kuri. Agaharura ati ninagenda mu misa gusenga bazombona, kandi harya hasengera naka, hasengera naka, hasengera naka, nibamara kumbona bazonyibuka. Ico ni giharura bakubise. Ateranije ku ikindi, ikigira kabiri nibamwibuka azobaronse 1 + 1 = 2, azobaronse promotion, azobaronse iki. Hari abandi bateka umutwe akavuga ati ngomba ngerageze mve muri korale ndirimbe neza, bambone banshime, hanyuma banshire mu bahanuzi, hanyuma ni naje mu bahanuzi ishengero ni ryahezagirwa, nanje nzoba mpezagiwe, nduge nkuriremwo ndonke akana kariya. Ariko Imana yatubwiye ngo ivyo byose birahera. Ivyo nivyo biharuro. Hari abamenyereye gukora igisohoke mu mashengero y'abaprotestani, agakora igisohoke akava muri eglise akaja gukora eglise gwiwe, atari uko muri iyo eglise bariko bakora nabi, atari uko iyo eglise yataye intumbero, atari uko iryo shengero ryononye ridakurikira Imana, mugabo kubera ibiharuro, igiharuro ciwe kimwe akagipanga ati ninasohoka nkakrea eglise yiwanje igatera imbere, ikigira 10 kizoduga, ikigira 10 nicyaduga nanje nzoduga, nzoba umuntu. Ugasanga igiharuro ciwe cya mbere nico kimutumye gusohoka, igiharuro higira kabiri nici ishengero rizokwinjiza, azoprofita abiteranije 1 + 1 = 2, aronse ubutunzi yarakeneye. Ntiyarakeneye iryo jambo ry'Imana, ntiyarakeneye ubwo butumwa bwiza. Ico yarakeneye cyari ico, tuve mu biharuro bene data, tugende mu kuri, tugende mu mpwemu, kandi twame tuzirikana yuko koko amaso y'abana b'abantu ububasha bw'abana b'abantu ufise aho bugarukira kuri twebwe, mugabo hari waturemye, ububasha bwiwe budukontorora ijoro n'umurango n'ibwina bwo mu mitima yacu, kugira ngo butubwirize kuja ku murongo utumbereye. Ico rero tukizirikana iminsi yose turiko turavuga dusenga. Abantu baribaza bati mbega kumengo nta musi w'Imana wigeze uhara atagisabisho kivuzwe. Emwe ni benshi mbona nahora mbona ngaha, ndabona na Pasteur Charles na ya pendo yiwe ya kisasa aracayifise uko yarayifise cya gihe cya kera. Imana imuhezagire.
abantu twarakamiritse mu ngoro y'Imana, twarabaye mu ngoro y'Imana, twumviriza amajambo y'Imana ijoro n'umurango, mugabo tukabona ibintu bitera umengo bimera nabi ku isi. Bahora bakunda kuvuga ngo isi yarameze amenyo ihibambewe, ahubwo abisi bameze amenyo arenze. Isi yo yagumye kwa kundu, usivye ko ari twe tuyonona. Tukibaza ati none koko ni kubera iki tutabona ahubwo akamotera kagenda kagwira. Umunsi umwe nigeze gushwanira abibutsa Imana mu gipolisi, twari muyinga duhejeje inama, ndababwira ati twari muri kozeri morale, ndababwira ati nukuri ndabakoranya ukwabo, ati nukuri wewe uri umuprotestant, wewe uri umukatolike, wewe uri umwanglika, kandi bari abo batatu nibo bari bahari muri uwo mwanya. Ati ahantu mubaye nivyumvikana yuko mumbwira ngo mwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana, mukabwigisha inyamiramabi ari bo bapolisi, hanyuma tukabona abapolisi discipline itera igabanuka, tukabona abapolisi ibintu byabagoye, bamwe baracererwa, abandi baradeserta, ahubwo abandi baza barenga ibigo, tukabona ingorane ziza ari nyinshi. Aha abapolisi bamaze amezi 5 umwaka, hari n'abandi bantu baza bazanye n'imbanyi n'abana, kandi abapolisi bari basanzwe bafise imiryango yabo. Timwe none muri ko mukora iki, mwigisha iki? Ko twari kubona ahubwo bitera bije imbere, tukabona n'umutekano utera wiyongera. Ati ndababwira ati nukuri murampenda. Mugabo barambwira ati nukuri tugiye gukora, atari ko hambavu yabo baguye hari n'abandi bakijijwe barokotse. Numva bimpaye ikizere, nivyo hari habagwa, ariko hariho n'abandi bava mu ngoyi za sekibi, mu ngoyi za satani bakaduga. Hari n'abandi bongera bakivyukiranya, ubutumwa bw'Imana burabandanya. Ariko turakwiye kugira ico dukoze n'ukuri. Abakozi b'Imana ture dimanche, kuwa gatandatu, kuwa kangahe, patiri, musenyeri, pastori, shehe n'abandi bama bariko barakora bavuga ubutumwa bw'Imana. Mugabo tugasanga tugiye kuraba mu kibano impinduka ntirikiragaragara. None twebwe burya ko tubwumva misi yose, n'ubu wobaza umwe muri mwebwe ati mbwira kangahe umaze kuja gusenga Imana kuva ukivuka? Nta numwe yobimenya ivyo biharuro, ni kenshi cyane ku buryo atakivyibuka. Mugabo uwo mwaza ati ni kangahe wumvise ijambo ry'Imana ugafata ingingo? Acagira ati biragoye. Aho rero bigoreye ni Imana nawe ishaka yuko wigorera kugira ngo uhinduke. Reka ari akajambo kanyuma nagomba dusangire kaduha umuco w'icokorwa, kuko ntitwovuga ngo ibintu byaragoranye, ibintu bimeze nabi. Mugabo turakeneye gufata ingingo, turakeneye gutera intambuko kugira ngo ejo canke hirya yejo ku munsi w'Imana ukurikira, mu kwezi kuzokurikira canke mu mwaka uzoza, tuzovuge tuti cyagihe twaraha atari kubu turabona ko hari cyahindutse. Reka turabe gatoyi muri mu gitabo cy'intumwa y'Imana Matayo igice ca 23 ni ku murongo wa 4. Turasoma ko karongo ka 4, twongere dusome n'akarongo ka 13. Birashobora kugira ico bidufashije gitoyi kugira ngo tuve hano tugira tuti yego twumvise ico turi, twumvise nico dukwiye kuba, none mbega twumvise ico twokora. Ijambo ry'umutwe kigabane ca 23 rivuga ngo Yesu abuza abigishwa gukurikira ivy'abafarisayo. Umurongo wa 4 uvuga ngo kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara, bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kuyikozako urutoke. Uw'13 ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya mwe, kuko mwugarirana ubwami bwo mu ijuru imbere y'abantu, kandi ntimubwinjiramwo ubwanyu, n'abagomba kubwinjiramwo ntimubakundira. Imana ihabwe icubahiro.
kandi Imana itubabarire cyane, kuko abarongozi bagikora nk'uku baracahari. Ijambo ry'Imana ryaraje ryararokoye bamwe, mugabo ngo umwonga ntuburi sato ngo ibidahizwe. Iri jambo iyi 200 no ivuga mu ijambo rimwe mvuga nti mbega ko abarundi baciye umugani ngo umweru uvi bukuru gakwira hasi, twebwe bari ku masonga y'abandi tubabera karorero? Nitwababera karorero nidukore nk'aba bafarisayo bari baragiye bagashinga ivyagezwe gushika naho bamwe bagenda bavyambaye ku kofero ngaha, muhora mubona mu masanamu ya kera imizingo bagenda, ngira ngo niho abo bakuye imimbunda n'ibindi bitambara mbona bagira imizingo bagenda bambaye ngaha, haba hariko n'amajambo ngaha, hajya haba hariko ivyagezwe ngo ntibavyibagire, bakavyandika mu masinagoga ku mpome zose hose, mugabo kubikurikiza hakuna. Kuba baza bashajije bambaye impuzu zera gusumba abandi, kwicara ku ntebe z'imbere gusumba abandi, gufata ijambo bwa mbere gusumba abandi, barabambere. Ariko ivyo bakabivuga muga kubikurikiza ntibabikurikize, imitima yabo ikaba yaramunzwe n'uburyarya no kwiyorobeka, imitima yabo ikaba yaramunzwe n'ishari, yaramunzwe n'inzigo, yaramunzwe n'urwanko, ariko bakagenda bashajije inyuma. Turakwiye gufata intambuko yuko twebwe abari ku masonga y'abandi tubera karorera abandi muri byose na hose, tubera karorera abandi no mu by'impwemu, kuko nibaze baduhende. Ntushobora gutandukanya mpwemu w'Imana n'ivyo yaremye ngaha ku isi, kuko yabiremye muri iyo mpwemu nyene. Ntidushobora kuvuga ngo turagiye ku ruhande ngo tugomba ducape science technology, ngo ducape ngo ibintu bikomeye byose tutashizemwo ukuboko kw'Imana, kuko ubwo bwenge cyambere na mbere niyo yabuduhaye, kandi uko bizogenda kose buzohera hazi ibindi yo nyene yagenye. Twaba turi mu biro, twaba turi mu bucuruza, twaba turi mu ngoro y'Imana, twaba turiko turatwara bajaje canke dutwara taxi vero, ico twaba turiko turakora cyose tumenye ko tubwirizwa kubera karorera abandi kuva mu miryango iwacu. Mbega umupapa arabera karorera abana mu myitwarire yiwe, mbega umumama arabera karorera abana biwe mu myitwarire yiwe, mbega arabera karorera abandi babanye. Hari ingo zituma izindi ngo zidasinzira, zama zirara ziraka, ababanyi bakarara bataryamye, mbega abana bo bizogenda gute? Hari ingo usanga umwe agiye agoshe uwundi agenda droite, zarasambutse, umwe yarenze ibigo agoshe uwundi arenga ibigo droite, ibara ryaraguye, musigara mubabona baza mu misi mikuru, baje mu misi mikuru no mu manza nikibuza ko batwenga, mugabo bavuye aho n'Imana impaye bigahera, umwe wese akaja gutambuga uwundi akaja gutambuga wiwe. Mbega turiko turabera karorera abandi, ntiriko turakora nk'abafarisayo. Mbega turiko turabera karorera abandi mu matorero, mu mashengero atandukanye, mu buzi butandukanye. Turiko turabera karorera abandi mu ntwari bereye aho dukorera. Turiko turabera karorera abandi mu bucuruzi, mu kutaniga bene igihugu ngo tuduze ibiciro canke tugira amaspekulation. Est-ce turiko turabera karorera abandi mu bice byose? Norangiza mvuga nti rero Imana nukuri mu gihugu cy'u Burundi yaraduhezagiye. Utabizi ntakibimenye kabisa, azobimenya ashise mu ijuru canka ku munsi w'amateka, Imana imwereka tengene nari narabahezagiye we ntibabibona. Haleluya, hebu tumpepe Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaraduhezagiye, yaratugiriye neza, natwe tube abantu fidele, tubabizigirwa nukuri Imana tuyisubirize mu ndumane ku mutima n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'ivyumviro byacu byose, kugira ngo rya jambo twasoma ngaha ntihave imigambi n'imigabo yayo, kuko yabivuze ati nzobategurira ibyiza, nzomaramaza mvuga ati nzobibakorera, ati mugabo nimutanyemerera takundi. None umuntu yatakwemereye ubigenza gute? Uraheza ugaheba nawe. Imana ihabwe icyubahiro ubugira, kandi dushimira Imana ko yamirikira twibutsa imisi yose na hose, hanyuma duheze dushobore guhindura ingendo natwe, kugira ngo umutima wacu ntiwumva amahoro utabanje kwirimbura, ngo ubone yuko uri muri ya nzira koko Imana yipfuza yuko tujamwo.
ahasigaye imana izokomeza iduhezagire itugirire neza. Imana ihabwa icubahiro. Reka ndabinginge tuve hasi gato tudugirize isengesho ry'ishimwe uhoraho kuko yatugiriye neza. Mana nzima, Mana uhoraho data mu ijuru, wakoze kubana natwe kuri uno munsi mwiza, wadushikanye hano kubwo gushaka kwawe, wagiriye neza bari hano bose kandi watugaburiye, wadufunguriye. None turakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ubandanye utugirira neza kugira ngo data buja nitwigire na ntaryo, twibagira data mu ijuru isezerano ryawe, twibagira ukugororoka kwawe, maze ngo turinde Satani, turinde sekibi n'ibitero vyiwe vyose, tugume mu muhora waduciriye data wo mu ijuru. Mana uhoraho, ndakwinginze ngubane n'irihanga ryaje kukumviriza, ubane n'ihanga ry'abarundi, utugirire neza, tugorore mu mitima data wo mu ijuru. Dusengeye hano hantu n'abaho bose, turazi ko ingoro yawe yama yera, turakwinginze ngo ushishikare kuyeza, turakwinginze ngo ushinge ibirindiro vyawe ngaha, turakwinginze ngo ntihagire ikitakuvuga kizokwigera kihegera mu izina rya Yesu Kristo. Turakwinginze ngo ubandanye kweza ba hano, maze Mana ubashire mu bushobozi bwo gukora bakwisunga, bwo gukora ibikuvuye ko biguhesha icubahiro. Data buje urakoze ubwo watugiriye neza, kandi tuzirikana kubandanya kutugirira neza. Iyo dusenga ntiduhogora Mana yo mu ijuru, turazi ko ari wowe waturemye, turazi yuko uzi ibidukwiye n'ibitubereye gusumvya uko twiyizi. None byose tubisenze twizigiye kubibona mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka tubashimire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwirigenekerezo rya 31 Rusama mu mwaka wa 2022. Tubakengurukire mwe mwese mutwumvireza mwabaherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wewe ico usabwa manuka munsi iyi video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana umukuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, je wahagarikiye ibi biganiro ni Kahiga Bubakar Saido, mugumane natwe. Iyi ni Bijisho TV.